Reka subire ndabaha ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Mweruderi ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rusubire ndabaha ikaze amakuru yacu mw'iri joro, hakaba ari amakuru na cane rero haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Reka amakuru yacu tuyitanguriye mu gisata ca politike ngaha mu Burundi, aho umushikiranganji w'ikigega ca leta Alain Ndikumana, amakuru duhabwa n'amasoko yacu ariko aravuga ko kuri ubu ngubu igivyo c'abapolisi barongowe na Xaverien Ndikuriyo bamaze gutera urugo rwiwe ndetse bakaba bamufashe bakaba bamujanye nk'uko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Ni mu gihe kandi hamaze iminsi humvikana icuka kibi hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na Xaverien Ndikuriyo n'umushikiranganji w'ikigega ca leta Alain Ndikumana, aho yiyamiriza ibiriko birakorwa n'ihinguriro FOMI rihingura umwavu w'ikizungu, aho rero yagiriza ihinguriro FOMI Alain Ndikumana yagiriza ihinguriro FOMI ko ribandanya rinyonora amatungo y'igihugu. Yatangaje ko umutekano wiwe ushobora kubangamirwa isaha n'isaha, ariko akavuga ko Imana izomurinda mu gihe azoba ariko arashira ukuri ahabona. Evariste Ndikuriyo yamwishuye avuga ko umutekano wiwe ucungerewe n'abapolisi, ngo nimba atangaza ko umutekano we utameze neza kandi afite abamucungera, ubwo abanyagihugu bobo boba bamerewe bate? Avuga ko ata muntu mu Burundi abangamiwe umutekano wifashe neza. Yanavuze ko ndetse ngo niba ashaka umutekano yoba ashaka umutekano ngo ucungerewe n'abavuye mu ijuru. Vyumvikanaga neza ko atifuza ko Alain Ndikumana ngo yocungerwa. Umugambi wiwe rero wo kumuhungabanya cyangwa se wo kumunyuruza awushitseko. Evariste Ndikuriyo ndetse n'igityo c'abapolisi bishikiye kwa Alain Ndikumana, ndetse kuri ubu ngubu bakaba bamunyuruje nk'uko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Reka kandi tubandanirize amakuru n'ubundi kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi, na cane cane tunyarukiye ku biriko biravugwa mu bimenyesha amakuru bitandukanye. Aya makuru nayo tubandanye tuyabashikiriza uburyo bw'idonido. Ico musabwa gusa no gufyonda suivre, partager ndetse na s'abonner kugira ngo muze muraba bambere kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tuba turiko turacisha kuri iyi chaîne yanyu Mweruderi ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero mbahe ikaze mu makuru yacu yo muri iyi saha rero tugiye na cane cane kurabira hamwe kubiko biravugwa mu bimenyesha amakuru bitandukanye. Reka tubandaniriza amakuru yacu mu Cibitoke. Mu Cibitoke ibiziga bibiri vyatowe mu binogo vyimbwamo inzahabu. Kuwa gatanu Kigarama ku gatanu nzero y'umwaka mu burengero bw'u Burundi, abagabo babiri abagabo babiri bakora mu vyo kwimba inzahabu batowe bapfuye ku mugoroba wo kuwa kabiri nzero y'umwaka mu kinogo cimbwamo inzahabu ku mutumba Gisaba, zone Buhindo, komine ya Cibitoke mu ntara ya Bujumbura. Abategetsi baho batangaza ko hatangujwe amatohoza. Amakuru avuga ko ava mu gipolisi kijejwe gukinga impanuka, avuga ko ibiziga bibiri vyabo bimvyi b'inzahabu ku mugoroba mu binogo ariho vyatowe, aho bimba nyene iyo nzahabu. Abo bapfuye kandi boba bari baboshe mw'ijosi ndetse ngo baca babata muri ivyo binogo. Amakuru yemezwa n'imiryango y'aba avuga ko abo bagabo babiri bari bafise inzahabu nyinshi mu gihe kandi banyuruzwa. Mu gihe kandi ngo baburwa irengero kuwa 30 Kigarama umwaka weze, imiryango yabo ivuga ko yabarondeye ikababura. Ibiziga vyatowe biriko birabora vyoba vyari bimaze iminsi 4 muri ivyo binogo imbere yuko batorwa. Indongozi zaho zaciye kandi zitanga uruhusha rwo guhamba ivyo biziga vy'abasisi ku mutumba Buhindo mu miryango yabo. Ku ruhande rwabo, abo mu muryango w'abahisi basaba ko abakoze ubwo bwicanyi bamenyekana bagahagarirwa bakanajanwa ubutungane, bakavuga ko ubwo bwicanyi bufitaniye isano n'icukurwa ry'ubwo butare. Muri iyi myaka iheze kandi ibikorwa vyo gucukura inzahabu mu buryo kama ngaha mu Cibitoke ndetse no mu bindi bice bitandukanye vy'uburengero bw'u Burundi birakorwa cane, ariko kandi rimwe na rimwe bidakurikije amategeko. Ubwo bwicanyi bujanye n'ubutare bukurikirwa n'amatati yama yibonekeza hagati y'abimba inzahabu mu kwagirizanya ubusuma,
kwibana amahera rimwe na rimwe ndetse bikanavamwo amabi adasanzwe mu ntwaro. Akenshi bama basavye abimba inzahabu kuja hamwe ndetse mu mashirahamwe batunganye neza ibikorwa vyabo, ariko kandi ako kamo ntigashirwa mu ngiro. Abanyagihugu bariyamiriza kandi umutekano udakwiye mu bice bikikije ibirombe bivugwa ko hicirwa abantu benshi. Amatohoza agiye gukorwa, abanyagihugu basabwa gufasha. Avugana n'imboneshakure yacu, umusitanteri wa komine hamwe ndetse n'uwurongoye igipolisi mu Cibitoke bavuga ko ata n'umwe arafatwa muri abo bikekwa ko ico caha gushika kuri uyu munsi. Batangaza kandi ko amatohoza yimbitse agiye kubandanya aba mu ntumbero yo kwerekana umuco kuri ubwo bwicanyi bw'agahomerabunwa, bakanasaba abanyagihugu gukorana mu gutanga amakuru yose yafasha kumenya abakoze ubwo bwicanyi bwakorewe abo banyagihugu bacukura inzahabu. Naho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri Uvira, umupaka wa Gatumba hurugaye, ibihumbi vy'abakongomani ndetse n'abarundi bakaba babangamiwe. Kuwa gatanu nzero y'umwaka kuva kuwa 10 kigera mu mwaka uheze, urubibe rwa Gatumba ruri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'Uburundi ruracugaye, bigahungabanya rero ihanahana ry'ibitandazwa, amashuri hamwe ndetse no kwivuza ku banyagihugu baba ku mpande zibiri. Iyo ngingo kandi yafashwe ku mvo z'umutekano muke bitumwe nuko hibonekeza AFC M23 ndetse no guhungabana by'umutekano ribandanya kwibonekeza mu buseruko bwa Kongo. Abanyagihugu benshi b'abarundi ndetse n'abakongomani bagasaba iyugururwa ry'ubwo rubibe rwa Gatumba rwugawe n'abategetsi b'u Burundi kuwa 10 kigera mu mwaka uheze. Iyugarwa ry'ubwo rubibe kandi kwagize ingaruka zikomeye cyane ku barwayi, abanyeshuri, abiga za kaminuza ndetse n'abadandaza baba hagati ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'Uburundi. Igisagara ca Uvira kiri hafi cyane ya Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi, ari amashami y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ndetse n'intwaro. Uvira ni nk'ihemero ry'u Burundi kubw'ubukene bw'ibitoro bumaze imyaka 5 mu Burundi. Abanyagihugu b'u Burundi baja kubirondera i Uvira, abandi nabo bakabidandaza magendu kugira ngo birinde ko bihera. Urubibe rwa Gatumba ruri hafi ku birometero 7 uvuye Uvira, rukaba kandi ari inzira ikomeye cyane mu migenderanire mu ukibano ndetse no mu guhanahana ibidandazwa hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Kuva rwugawe kandi imiryango myinshi iri mu ngorane cyane mu gisata c'amagara y'abantu. Paul M. Serugo w'imyaka 70 asigura iyugarwa ry'urwo rubibe rumaze kurumubuza kuja kwivuza mu Burundi. Agira ati fise gahunda ndetse n'abahinga mu byo kuvura imitsi nsoza bwenge ku bitaro Kira, ariko kandi rubibe rurugaye. Aha Uvira nta muganga w'umuhinga hari canke scanners, kandi n'imiti irazimbye ugereranyije no mu Burundi. Basaba ubushikirangaje bwa Kongo bujejwe imigenderanire kuvugana na leta y'u Burundi kugira ngo urubibe rwa Gatumba rusubire kugururwa, niko basaba. Igisata c'indero ndetse naco nyene carahungabanye cyane. Abayobozi benshi b'amashure y'intango ndetse n'ayisumbuye bemeza ko abenshi mu banyeshuri n'abigisha bari mu Burundi muri iki gihe, kandi ko ngo badashobora gusubira i Uvira. Itangura ry'igice ca kabiri c'umwaka w'ishure cari gitegekanyijwe kuri uyu wa gatandatu nzero y'umwaka, ariko kandi benshi mu banyeshuri baca barazibirwa mu Burundi. Dusaba indongozi zacu kugurura imbibe kugira ngo bene wacu bashobore gutahuka kubandanya ibikorwa vy'ishure, bisigurwa n'umwe mu barongoye iryo shure. Ku ruhande rw'u Burundi hamwe ndetse bamwe mu bakozi basanzwe bakorera i Uvira bavuga ko nabo nyene bariko barakorwa ko n'iyugarwa ry'urwo rubibe. Bahungiye mu Burundi mu gihe kandi gitoya bavuga ko batakigira aho bakura amafaranga. Bagenzi bacu basigaye i Uvira baratekanye kandi barabandanya akazi kabo. Twebwe turi mu Burundi nta mafaranga tugifise.
kuko imirimo yacu iri muri Kongo, dusaba ko urubibe rwa Gatumba rwo kugururwa, niko umwe muri abo avuga. Tubibutse ko urubibe rwo mu Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rwugawe ku wa 10 Kigarama mu mwaka uheze, amasaha make nyuma yaho AFC M23 ifatiye Uvira mu ijoro ryo kwa 9 rishira 10 Kigarama mu mwaka uheze, naho AFC yatangaje ko yasubiye inyuma urubibe rwagumye rwugaye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarageze ico ashikirije kuri iyo ngingo kuwa 26 Kigarama mu mwaka uheze. Mu kiganiro yatanze yasiguye kandi ko iyo ngingo ifitanye isano n'umutekano muke mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ahagenzurwa n'umuhari wa AFC M23. Yaremeje kandi ko iyo ngingo yahungabanyije ubudandaji hagati y'ivyo bihugu bibiri, rero kandi akavuga ko ico ngo guhitamwo hagati y'amafaranga n'umutekano kiboneka. Yongeraho kandi ko Uburundi bwahisemwo umutekano. AFC M23 yenye gufata ibigwanisho mu mpera za 2021 igizwe ahanini n'abakongomani b'abatutsi, ikaba kandi ubu iri mu runani AFC rurongowe na Colonel Nanga, uyu akaba yarahoze arongoye Seni. Uwo muhari kandi ugenzura uduce twinshi twa Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, harimo ndetse Goma, Bukavu, imigwa mikuru y'izo Kivu. Igice kandi ca Rubaya ahimbwa ubutare bwinshi bwa koruta kw'isi. Ubwo butare kandi bukomeye bukoreshwa mu guhingura ibikoresho by'ubuhinga bwa none. AFC M23 ikaba isaba ko hoshirwaho leta igizwe n'intara zigenga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kinshasa yo yagiriza Kigali ko ishigikiye AFC M23, mu gihe kandi leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana ivyagirizwa yivuye inyuma, ikavuga ko hatahuriye n'iyo migwi yitwaje urwanisho ihungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe kandi u Rwanda narwo rwagiriza Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'u Burundi gushigikira FDLR, umuhari w'abarwanyi b'abahutu bamwe bagirizwa uruhara muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Nubwo kandi u Rwanda rubihakana, ngo cegeranyo c'abahinga ba ONU kivuga ko ngo hari abasirikare b'u Rwanda bari hagati y'ibihumbi 5 ndetse n'ibihumbi 7 bari gufasha AFC M23 kurwana muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa ku ruhande rw'u Rwanda iyi ni ingingo leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yivuye inyuma, ikavuga ko hatahuriye n'umugwi wa AFC M23 mu guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse ikanavuga ko atana abasirikare yigeze yohereza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ku rubuga intambara zirabandanya nubwo hari amasezerano ya Washington. Aya masezerano akaba yaratewe ku mukono ku wa 4 Kigarama mu mwaka uheze hagati y'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kandi bikaba bwari ku buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikerekana ko utwigoro tw'ibihugu twasenzwe hamwe ndetse n'abantu baguma bapfa benshi bahitanwa n'iyo ntambara. Abasirikare b'u Burundi babandanya kurwamo ipfungu n'agacere kenshi cyane. Uburundi bwabaye muri ayo masezerano nk'indorerezi buserukiwe na perezida wabwo, Perezida Evariste Ndayishimiye. Uburundi bwarungitse kandi abasirikare barenga 29 mu buseruko bwa Kongo, aho ndetse hafi 10,000 bakiri ku rugamba. Ku bw'icegeranyo c'ubushikiranganje bwa Kongo bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu ndetse n'umutekano bwabonywe n'imbonesha kure yacu, nk'uko amakuru ku rubuga ndetse abishikiriza. Abo basirikare b'u Burundi bafasha kurwana FARDC, igisirikare ca leta ya Kongo ndetse n'imihari ya Wazalendo ndetse ishigikiwe na Kinshasa, bose bakaba barwanya umuhari wa AFC M23. Ubuheruka munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo yaremeje ko abasirikare b'abarundi bakiri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, gusa atatomoye neza ibitigiri by'abamaze kuvayo. Yashima ati dusubirayo aho dushakiye nk'uko amasezerano twateye ku mukono abivuga, ni nk'iwacu. Naho ibubanzaho hariko haravuga ubwicanyi. Umutama w'imyaka ishika 70 yaranizwe, 3 mu bikekwa bakaba baramaze guhagarikwa n'igipolisi, nk'uko n'amakuru ku rubuga abishikiriza.
aya makuru kandi akaba yemezwa n'igipolisi n'ubundi ku rubuga nk'uko turiko turabibashikiriza nyine. Ubwo bwicanyi rero bukaba bwarakozwe n'abo bantu nyene batatu nk'uko biriko biranuganurwa n'abanyagihugu batuye muri ibyo bice. Ubwo bwicanyi rero bwabereye i Bubanza, bivugwa ko yoba ari umutama w'imyaka ishika 70 yoba n'ubundi yaranizwe nk'uko n'ubundi amakuru ku rubuga abishikiriza, ndetse n'abajejwe umutekano mu gipolisi nabo bakaba babishize ahabona. Ayo makuru rero nyine akaba yemezwa no mu ntwaro ndetse no mu gipolisi nk'uko n'ubundi babitomoye. Muradutungaho gatoya tubanze turabire hamwe neza uko ayo makuru y'Ububanza yoba ahagaze, tuce tuyabashikiriza ku buryo bw'idonido, ntimuze kuyibonesha kuri yanyu n'ubundi ari nayo yacu ya Isange TV. Twariko turababwira ku bijanye n'i Bubanza ku wa gatanu nzero y'umwaka, umugabo afise imyaka irenga 70 yarishwe bunyamaswa ku murango wo kuri uyu w'Imana wa kane nzero y'umwaka ku gacimbiri Gashanga, umutumba Kagirigiri, zone Mitakataka, komine Bubanza, intara ya Bujumbura, mu buseruko bw'u Burundi. Kubw'amasoko yaho nyene ikiziga c'uwo yishwe catowe ku mutaga hafi isaha 6 gitorwa mu nzu iwe nabo mu muryango wiwe. Umutama w'imyaka ishika 70 yanizwe n'abantu bataramenyekana. Ubwicanyi buteye ishavu abanyagihugu bo muri ako karere, cane cane ko bwakozwe ku mutaga, ibiba gake muri aka karere kitwa Kama gatekanye. Kumvo z'amatohoza ariko araba, abantu batatu baramaze gufatwa bakaba kandi bapfungiwe ku kirindiro c'igipolisi ca Mpanda. Mu bafashwe harimwo ndetse umwana w'umuhungu wishwe muri kahise, bakaba ndetse bari bafitaniye amatati y'amatongo. Abandi babiri biketswe bakaba ari abahoze ari abakozi b'umuhisi. Ubwo amakuru twaronse, umuhisi yari amaze igihe yaravanye n'uwo bubakanye. Indongozi z'igipolisi zirabandanya amatohoza kugira ngo hamenyekane uwo kuri ubwo bwicanyi, umuco kuri ubwo bwicanyi haramenyekana ndetse n'ababukoze. Abo mu muryango w'umuhisi basaba ubutungane gukora ndetse ubwira n'inguvu ngo mu ntumbero yo gutora abafise uruhara muri ubwo bwicanyi bakanamenyekana, bahanwe ngo hisunzwe amategeko. Mu kurindira icuka c'ubwoba kiganziye abanyagihugu bo kuri ako gacimbiri, bakaba basaba ko ubutungane bwoba aribwo bukora mu gihe ngo hadutse amatati, mu ntumbero yo kwirinda ko amabi nk'ayo asubira kuba. Ayo rero niyo makuru twari dufise mw'iri joro. Reka dusozerere amakuru yacu ngaha gusa, tuza gusubira n'ubundi mu makuru araza kuba ageze uko mubandanye mukurikira amakuru n'ibiganiro n'ubundi tuba turiko turashikiriza kuri iyi chaîne ya hino yacu ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Bikashimire mwese rero mwariko muradukurikira mu makuru yacu y'aka kanya turi dusozereye ngaha, tuzosubira mu makuru ageze uko. Gusa mwibuke gufyonda suivre, partager ndetse na s'abonner kugira ngo muze muraba bambere kubona amakuru n'ibiganiro ndetse na notification zijanye n'amakuru mashasha tuba tumaze gushira kuri ino chaîne yanyu hino yacu, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro
biba kandi bigezweho ndetse biba byanakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbashimire, amakuru yacu yo nagasaga.